Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo, turazirikana ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'amazaburi. Tugeze turacyari kw'izaburi y'ijana na 18, tuyera ku karongo ka 15 tuyimaririze ku karongo ka 19. Ijambo ry'umutwe twabonye riravuga ngo ubuntu bw'Umukama ni ubw'imyaka yose. Akamo k'impundu nakurukiza kari mu nsago z'intungane. Ukuryo k'Umukama gukorana ububasha. Ukuryo k'Umukama kuraninahaye. Ukuryo k'Umukama gukorana ububasha. Sinzopfa nzoguma ndi muzima kugira ngo menyeshe ibikorwa by'Umukama. Umukama yarampanye cyane, ariko ntiyantaye mu vyara vy'urupfu. Nyugururira amarembo y'ubutungane, ninjire muri yo nshimagize Umukama. Ngiri irembo ry'Umukama, intungane nizo zizokwinjiriramo. Ngiri irembo ry'Umukama, intungane nizo zizokwinjirira muri ryo. Nzogushimagiza kuko wanyishuye kandi ukambera urukiza. Ibuye abubatsi bari bataye niryo ryabaye ishimikiro ry'ifuruka. Ibyo tubikesha Umukama, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nguwo umunsi Umukama yagize, niduhimbagwe tunezerwe kuri uyo munsi. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo, dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'amazaburi. Turacyari kw'izaburi y'ijana na 18. Turahera ku karongo ka 20 turahera ku karongo ka 15 kugeza ku ka 29. Ijambo ry'umutwe twabonye rivuga ngo ubuntu bw'Umukama ni ubw'imyaka yose. Akamo k'impundu nakurukiza kari mu nsago z'intungane. Ukuryo k'Umukama gukorana ububasha. Ukuryo k'Umukama kuraninahaye. Ukuryo k'Umukama gukorana ububasha. Sinzopfa nzoguma ndi muzima kugira ngo menyeshe ibikorwa by'Umukama. Umukama yarampanye cyane, ariko ntiyantaye mu vyara vy'urupfu. Nyugururira amarembo y'ubutungane, ninjirire muri yo shimagiza Umukama. Ngiri irembo ry'Umukama, intungane nizo zizokwinjirira muri ryo. Nzogushimagiza kuko wanyishuye kandi ukambera urukiza. Ibuye abubatsi bari bataye niryo ryabaye ishimikiro ry'ifuruka. Ibyo tubikesha Umukama, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nguwo umunsi Umukama yagize, niduhimbagwe tunezerwe kuri uyo munsi. Ndagutakambiye rero Mukama, tanga urukiza. Ndagutakambiye Mukama, tanga ubuhigwe. Aragahezagirwa uje ku izina ry'Umukama. Turabahezagiye turi mu ngoro y'Umukama. Umukama ni Imana
araduha umuco. Imbagwa ni muziboheshe imigozi ku masonga y'uruhimbi. Uri Imana yanje, nzogushimagiza, Mana yanje nzoguhaya. Nimushimagize Umukama kuko ari mwiza, nkako ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, twari twagarukirije ku karongo ka 14 kavuga ngo Umukama niwe bukomezi bwanje, niwe ruririmbo rwanje, niwe rukiza rwanje. Nariko ndihuta bivanye nawe ko yari yabaye ndende, ariko Umukama umugire umukiza wawe, umugire mama wawe, umugire papa wawe, umugire nyogosenge, umugire umwana wawe, umugire umuryango wawe. Imbere ya byose Umukama Imana Yesu Kristo abe uwa mbere mwitunga utunze muri byose. Umukama imbere. Ubwo rero kuri 15 baravuga ngo akamo k'impundu nakurukiza, akamo k'impundu nakurukiza kari mu nsago z'intungane. Ukuryo k'Umukama gukorana ububasha. Isago inzu zabubaha Umukama, harimo impundu, bariko baratera impundu bishimye banezerewe, kuko bari banezerewe nuko batsinze. Kubera twarabonye mu Izaburi ubwa mbere ho twumva ko yatahutse amahoro. Ubwo rero twoca tugaruka nko kuri Dawudi, kumwe ahora aza kugwana agatahuka amahoro, hanyuma agira amazabu yo gushima Imana. Na rero twobivuga nkuko nyene. Ukuryo k'Umukama kuraninahaye, ukuryo k'Umukama gukorana ububasha. Bantu b'Imana, nibyo ukuryo k'Umukama, ukuboko k'Umukama. Tukiri ngaha twoca twimvira Yezu abo yagiye akiza mu gihe kiwe ari ngaha mu isi, abo yakiza cya kimuga Baritamayo, nyimba ari Baritamayo mwene Timeyo. Umwe yasemerera ati Yezu mwana wa Dawudi ngirira imbabazi. Yezu uti ubushaka iki? Yezu akamukiza yampumye. Turibuka babandi baba ku kidengeri cy'amazi, haza abantu ntibaronka babatereramwo, mugabo nyuma Yezu akamutabara, akamukiza. Wa mugore yari yaragiye mu tinyanka, utuntu twiwe yaratumariye ku bapfumu, Yezu yaramutabaye. N'abandi benshi yakijije. Hanyuma rero tugaca turaba n'ubu ibitangaza Yezu akorera abantu. Mwama muvyumva, abantu babuze abana bakaza bakashinga intaye ko bavyaye abantu. Kandi muri misi mu bantu bamaye imitwaro yuko batagira abana, batararonka uruvyaro, bamaze igihe barihebuye. Hari igihe Umukama azokora igitangaza, kubera hariho ikintu neretswe. Rero ndizera ko uko biri kose Imana yoba yanyeretse ko hariho nk'umuntu agiye kwishurwa. Rero babandi tuzinanye muze murasenga cyane mu bisengere, kugira uyu ni aba yibungenze nawe hirya Yezu zibungenga, n'undi azibungenga, kuko hari abama bashingira intahe ko gusenga kwanje tufatanije bigenda neza bikemera. Haleluya, amen. Ubwo rero impundu, wewe ufise impundu, wewe ubona ko hari igitangaza Imana yakugiriye, tera impundu. Imana irakomeza igakora ibitangaza. Yesu Kristo arakomeza agakiza. Nanje naba ndababwira ko Yesu yangiriye neza, nkijije. Nubwo ni magara make, nubwo afise n'izindi ngwara zitanyoroheye, ariko kuba Yesu yarankijije bagomba kunsatura amavi abiri yose ngo bakure mw'ingasiro zo mu mavi. Yesu agira neza, yarakoze. Rero
canke ukuntu Yezu yankijije amatwi ni byinshi shinga intahe. Rero abantu b'Imana, ibwo rero umuntu araneza agatera impundu kubera ko yabonye ugutabagwa Imana imutabara. 15 akamo k'impundu nakurukiza kari mu nsago z'intungane. Murantunga mbaye busubiremo. 17 sinzopfa nzoguma ndi muzima kugira ngo menyeshe ibikorwa by'Umukama. Ngo ntazopfa nzoguma ari muzima kugira menyeshe ibikorwa by'Umukama. Burya bantu b'Imana, umuntu wese yemera Imana arakwiye gukorera Imana. Hari abantu baba babona no vuga ubutumwa nk'uko bakumva ati ibyo bintu yihaye ibiki n'ibiki. Oya, nkira gusa kuba ndabikora Yezu Kristo anshigikiye abirimo, nkamenya ko nawe wakorewe igitangaza wishimiye, ubona ati Imana yarangiriye neza, ukwiye kuja habona ugashinga intahe ukavuga ati Imana yarampaye umwana, Imana yarampaye inzu narara ku Gasaka, Imana yarankijije ibyo byo, Imana yarangaruriye umugabo yari yaratakaye, Imana yarangaruriye umugabo yari yarantaye yo. Bantu b'Imana, hari byisi niyumvira. Haleluya, amen. Hatera amashimwe ku Mana kubera hariho ibintu bikoreka ukabona ko ibyo bintu bitari iby'abana b'abantu. 18 Umukama yarampanye cyane ariko ntiyantaye mu vyara vy'urupfu. Ngo Umukama yaramuhanye cyane ngo ariko ntiyamutaye mu vyara vy'urupfu. Ibi kweli urumva neza, uyusoma Bibliya ucubona neza bijya by'abasarumu, ukabona ucubona neza abantu bagiye bategura aya mazaburi, hanyuma nawe ugacubamo Umukama yarampanye cyane ariko ntiyantaye mu vyara vy'urupfu. Nje ndaha nyene uyu muntu avuga nanje nkabyishiramo, avuga Umukama yarampanye ariko ntiyantaye mu vyara vy'urupfu. Bantu b'Imana, njewe nk'ubu ndiko ndiyumvira ukuntu nigeze kuba mu myaka 10 iheze ndi umugore w'ikizungerezi, ndi umugore yiyumva, hanyuma nyuma nibereye mu by'isi, hanyuma nyuma nkagira ibibazo, nkaja mu bitaro, nkakorerwa ama operation mu kuguru, amagufa bagakatagura, mugabo udusigaye bagaterateranya, ariko Umukama akaguma mbana nanje. Haleluya. Igituma ntera haleluya bana b'Imana nuko muri ayo magorwa nyene Yezu Kristo cyangwa se Imana igataka igatuma n'umuntu kubitaraho nditi humura muzopfa uzobaho. Tahubwo rero kuva uyu munsi ugiye no gusenga ntuzozurarika kuja gusangira, uzohora usangira. Jewe ndi umunyabyaha nibi ngoya Yezu Kristo mwamba muvyumva ntahe narayitanze ku burebure ibintu nk'ibyo. Rero iyi zaburi rero nanje ni gwanje kuko Imana yarampanye, kuko nja kubagwa Imana yarabibona, yaremeye ndagenda mwiseta, barampuniriza abanyimaruko baranzinziriza kuva saa 3 zo mu gatondo. Naherutse ndi mwiseta kuva saa 1:00 mwana aho baba baratangwa nko kunkora mu masaa 3 gutyo, nkaza saa 6 z'ijoro akaba ariyo ntagura kwera vura ndi ubaba yo kumbe bankoreye operation. Rero hajya nari no gupfa. Rero Imana hari ibibazo nagiye nacamo, mugabo Imana ntiyampeba. Imana yaremeye ndatandukana nabi wacu kuko yari ibizi, mugabo inkura mu bana 11 nisanga ari jeje nyene ndi mu gahinga, mu bana 9 mu muryango na papa na mama turi 11 nisanga ari jeje nyene nangaye ndi mu gahinga. Ibyo byose Imana yarabibona ariko ntiyantaye. Haleluya, ntiyantaye. Abanyanka bakanshorera ngo bagiye kunyica, Yesu akamproteza bakabona ndi muzima. Ibyo byose rero nanje ndashima. Nshuti yanjye, yumvire rero nawe bya bindi woshima ube wobishinga intahe, uje no kuma YouTube utanga intahe canke urungi kutubudu audio duhi ntabantu bumva Imana yagukoye n'ibyo yakugiriye. 19 nyugururira amarembo y'ubutungane, ninjirire muri
yo nshimagize Umukama, nyugurura amarembo y'ubutungane ninjire muri yo. Shimagize Umukama, ja mu rusengero, amarembo y'ubutungane. Bamwe mwibinjira mu marembo y'ubutungane bwo mwisi kuza kwitwarira abagenzi babo no kubabesha no kugira iki, babandi bakinjira bagiye kurondera ibyo barondera bitahesha icyubahiro Imana. Mugabo amarembo y'ubutungane, ja mu ngoro y'Imana kunina hazimana. Ifatanye n'abandi uje muri jumuliya, uje mu mibano, musengere hamwe mugirire igisabisho hamwe. Ja mu magurupe y'abaririmbyi, muje mu ngendanyi, muje mu bakarismatike, muje mu mihari itandukanye, hanyuma mukorera Imana, mwubaha Imana, mushima Imana. Haleluya, amen. Muzi n'amakuru kuwa kane nari ishengereye Yesu Kristo. Twari kumwe n'abandi, ndibaza twari nka batanu, ngira batanu na padiri yari mu wino. Je nabonekewe, ndabona ibintu bidasanzwe, kandi sinibaza ko abandi babibonye, kandi nta nuwo nabibwiye, kandi sinzi igituma n'ubu ndabivuze kuko hariho bamwe batatembera bene ibyo. Mugabo haleluya, mugabo jewe na Yesu ndishimiye ko Yesu yanyeretse igitangaza gikomeye. Turabandanya rero korera Imana. 20 Ngiri irembo ry'Umukama, intungane nizo zizokwinjirira muri ryo. Ngwiri irembo ry'Umukama, intungane nizo zinjirira muri ryo rembo ry'Umukama. Ubwo uca wumva nyene ingene ukwiye kurondera irembo ryiza uwinjira mutaza kwinjira mu mapornography, nguze kwinjira mu byisi bigutesha agaciro, kandi hari ibyiza byo guhesha agaciro. Nzogushimagiza kuko wanyishuye kandi ukambera urukiza. Shimagiza Imana ubaye uko yakwishuye. 2 Ibuye abubatsi bari bataye niryo ryabaye ishimikiro ry'ifuruka. Ngo ibuye, murazi na Yesu twama tubivuga no mu ndirimbo nyinshi, ibuye abubatsi bataye ryabaye ishimikiro ry'ifuruka. Murazi Yesu baramwinuba abanyisirayeli biwabo niki, ariko murazi hanyuma tugaca tugaruka no kwa Dawudi. Murazi ko Dawudi abiwabo bamuravye ngo afise nishatsuku nagahererezi niga, bakaba ariko basunurira kuragira intama yirirwa aragwana n'indubu. Bakuru biwe baba generali bakomeye b'abanyamapeti baribo bari ku rugamba. Hanyuma abariwe atsindame n'umutwe Goliyati. Haleluya, amen. Nawe komera, abo bakuzungagiza, abo bagufata nabi, umugabo yakuriye ibiki Yesu azokugirira amateka. Wewe kiraguhi kuguma ku Mana usenge. Ibyo tubikesha Umukama, ngo ibyo tubikesha Umukama. Nanje zipora umusavyi w'Umukama. Ibyiza byanje byose byo gukira ingwara, byo kubaho, byo kubanyihumeka umwuka w'abazima, ndabikesha Imana. Kandi ninapfa nabwo nzoba ndabikesheje Imana, kuko hazoba hageze, kuko nzi ko nzoca mbandanya kuninaza Imana. Noneho nibereye muri paradiso. Haleluya, nserevwa n'abamarayika. Haranira kuzoja mu ijuru ni heza, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Ibyo 2 Nguwu umunsi Umukama yagize, niduhimbagwe tunezerwe kuri uyu munsi. Ibyo tubikesha Umukama, kandi ni ibitangaza mu maso y'Umukama. Twabonye ryabuye bari bataye, mvuze Dawudi, mvuze na Yesu Kristo, hasasa Yesu Kristo. Rero ibyo ngo tubikesha Umukama. Siko kuri none twishimire ko Yesu yavuye mu ijuru akaza tukabana, tukamumenya nawe akatwiyegereza kugira tuvuge uwo tuzi. 2 Ndagutakambiye rero Mukama, tanga urukiza. Ndagutakambiye Mukama, tanga ubuhigwe. Haleluya, Mukama. Nande zipora umusavyikazi wawe, ndagutakambiye kuri babandi bose bamaye imitwaro itandukanye, abananiwe n'abana, abananiwe n'abagabo, abatararonka uruvyaro. Kandi Mukama, nanje urazi ko nanje nkeneye umwuzukuru.
Mukama ndagutakambiye abo bose bamwe bagwaye, bamwe baboswe n'amadayimoni, bamwe bijijiwe na satani, abo bose bamaye imitwaro itandukanye Mana ndabazanye nishimikije izaburi, umwe wese umukorera ikibereye, umwe wese umukoreko, kandi na jewe Paul umusavyikazi wawe ubohora ibyanje byabashwe n'abadayimoni, kuko Mana urabizi ko muri ibi bihe nanje ntorohewe, ariko Mana icyo nizera cyo zikuri kumwe nanje ntwaye imitwaro yabo bantu bose. Mana ndagushima ko hariho n'abavugira ku mugaragaro bishimira ko twafatanije gusenga ukadutabara ukatugirira neza. Rero naba batarishukwa batabare, tabara Mana, tabara bantu banje, mugani murabayezu ariko muri inshuti zanje. Iyi zaburi rero duhereye kwa kakarongo ka 25 ndagutakambiye rero Mukama tangurukiza, haleluya. Ndagutakambiye Mukama tanga ubuhigwe kuri abo bose bakeneye cyari cyo cyose kivuye mu bugombe bwawe kiguhesha icyubahiro. Uwuzoha umwana azokuhesha icyubahiro Mana, uwuzoha gukira yaraboshwe na satani azoshinga ntazo gushima Mana, uwuzogarurira umugabo yari yaramutaye, cyangwa umugabo ukamugarurira umugore yaramuhebye azogushima Mana. Mana bajya bose abana bananiye babaye ibirara Mana bagarurira abana nabo bazogushima. Babandi bose b'imitwaro babuze abagabo bari mu myaka myinshi kandi nabo bakeneye kubaka nk'abandi, umwe wese mu icyo kintu amaze kumbwira akeneye kimuhe Mana, kimuhe, hanyuma nabo banezereze. Aragahezagirwa uje ku izina ry'Umukama, haleluya. Turabahezagiye turi mu ngoro y'Umukama. Nanje Paul umusavyikazi wawe Mana, kubera Yezu wambwiye ati icyo nzogusaba cyose mu izina ryawe rikomeye Papa Yesu Kristo uzokima. Ndasengera aba bantu bose bamaye imitwaro itandukanye, umwe wese mu izina ryawe ryera Yezu umukorera ikibereye icyo ubona ko akeneye. 27 Umukama ni Imana araduha umuco, imbagwa nimuziboheshe imigozi ku masonga y'uruhimbi. Imbagwa bazibohesha imigozi ku masonga y'uruhimbi. Aha nibaha kera bazana imbagwa bakazibohera ku ruhimbi, bakazubakira uruhimbi, hanyuma bakaziturira kugira Imana inezerwe nuko abantu bayigambirukira. Dushima Imana kubera ubu ntawo kwikura inka canke impene, naho yoba inkoko wagiye kwiturira ngo yirikara yiheretse Imana inezerwe. Oya, ariko ijambo ry'Imana twishimiye nuko Yesu Kristo wenyene yadutangiye izo mbagwa zose. Haleluya, amen. 28 Uri Imana yanje nzogushimagiza, Mana yanje nzoguhaya. Ngo uri Imana yanje, wowe wampaye imitwaro, shimagiza Imana. Nawe niwabona Imana ikwishwika gukorera igitangaza, uzoikengurukire, uzoraba umworo umukorera ikintu kinezereza Imana, hanyuma ukomeze wibanire n'Imana. 29 ariko karongo kanyuma nimushimagize Umukama kuko ari mwiza nkako ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Haleluya, amen. Nidushimagize Umukama kuko ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose, niko kuri bantu b'Imana. Haleluya, amen. Ubuntu bw'Imana ukubeko nshuti yanje nanje wumbeko twe nawe. Yezu niyakubita inzamba niyaza gutwara ishengero, naho nzoba narapfuye canke naho uzoba warapfuye, n'abazoba bakiri tuze dusanganire Yesu Kristo, tumenyane, twishimire ko tuzobana na Yesu. Dukomeze rero muri urugamba rwo mu isi bitoroshe, dukomeze tuninahaza Imana, dushimagize Umukama. Haleluya, amen. Bantu b'Imana mwarahezagiwe n'Imana. Umukama Imana bandanya bitwararike, abagirire neza,
kandi icyo wabuze uze uragisaba Imana wizeye Umukama azokiguha. Amen. Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen.